ishirahamwe nkuko muvyumva mu majambo ni ikirore c'amahoro. Ikirore c'amahoro mu Gifaransa ni Miroir de la Paix, mu Congereza Mirror of Peace. Ni ishirahamwe ryashinzwe rishingwa ryemerwa n'amategeko imbere y'amategeko mu 2005, rikaba rifise icicaro mu ntara ya Ngozi, hanyuma rikaba ririko rirakora cane, murumva ko rifise uburambe bw'imyaka 20, ririko rirakora cane mu ntara z'uburaruko. Mu myaka ya mbere ryarahakoreye ibikorwa bitari bike mu vyerekeye kurwanya amabi afatiye ku gitsina, cane duhereye mu mashure niyo inyuma y'uko ubwa mbere twakora kugira dufashe, murumva ko ryashinzwe imbere mu 2003, rishingwa kugira rifashe ikibano kugira kibane mu mahoro, mu kunwanisha kenshi na kenshi abantu baba bafise ivyo bapfa, cane ko twariye ivy'intambara. Ico gihe ryarakoze cane, ryemerwa imbere y'amategeko mu 2005 nkuko nabivuze, rica riratangura ibikorwa vyaryo cane mu 2008. Mu 2010 rirakora ibikorwa cane ku mashure no ku mavuriro, rirageraho ritangura gufasha amashure atandukanye mu kuyegereza ya centre de santé. Uno munsi yitwa centre de santé Ami des Jeunes, dufasha kugira urwaruka ruronke ubufasha bubereye kugira bagire amagara meza, cane mu vyerekeye kubigisha irondoka rijanye n'amagara meza. Byagiye imbere cane mu mugambi witwa centre de santé Ami des Jeunes. Bamwe mu bagize iciro c'amahoro baragiye amahirwe yo kuja kurondera ubumenyi hanze, bararaho ubumenyi barabuzana, ni naryo byafashije cane ku buryo finwa kenshi twakoranye ibikorwa vyinshi kugira aya centre de santé Ami des Jeunes abe effectif. Mu nyuma twarakoze ibikorwa mu maprojet atandukanye mu vyerekeye iterambere, mu vyerekeye gushigikira mu kurwanya ingwara zifatira mu gufungura nabi, ariko kandi murumva ko ryariko rirashigikira ikibano kugira kigire amagara meza, cane rigire ikibano kibana atanjyana. Byarafashije mu vyerekeye kurwanya abafatiye ku gitsina mu buryo butandukanye, mbere haragera naho dusaba ubufasha novuga ku buryo Ministère de la Solidarité yemeye ko dufashanya mu bikorwa, baradusinyira partenariat de collaboration. Uno munsi turiko turakora ibi bikorwa dufise izo mpapuro zitwemerera ko dukora ibi bikorwa dufashanije na Ministère de la Solidarité. Uno munsi rero ati iciro c'amahoro kigezeye, ryamaze gukora ibikorwa vyinshi. Uno munsi ngabo ibikorera cane muri secteur ya protection, muri secteur ya résilience, muri secteur ya aide légale et assistance juridique et judiciaire, mu gufasha cane aba bantu batandukanye usanga bafise ibibazo cane iyo bariko barahunguka. Muri ibi bihe tumaze iciro c'amahoro ryamaze igihe ririko rirafasha abahungutse kugira bashikire mu kibano kibakira, kibatahura kandi gikingira uburenganzira bwabo. Uno munsi rero iciro c'amahoro kiriko kirakorera mu ntara 10 z'Uburundi bwacu. Izo ntara 10 tuzoronka akanya kubirabira hamwe, ariko rirafise n'imigambi ririko rirashira mu ngiro, imigambi itari mike. Uno munsi hariho imigambi 2, iciro c'amahoro kiriko kirafashanya na ILC gifashishwe mu mugongo, aya mashirahamwe afashwe mu mugongo na Union Européenne.
hariho ubundi mugambi iciro c'amahoro kiriko kirakorera mu ntara ya Ngozi gifashwe mu mugongo na Care International. Hariho ubundi mugambi uriko urafatwa mu mugongo na OIFA. Hariho n'umugambi rero uno munsi badutumiye uriko urafatwa mu mugongo na African Women Development Fund, le Fonds africain des femmes, Fonds africain pour le développement de la femme. Uno munsi rero muti umugambi uje muri iki, uwo mugambi ubandanya vya bikorwa vy'iciro c'amahoro mu kurwanya cane cane vy'amabi canke vya bindi mu gukuraho inzitizi zishobora kubera intambamyi umukenyezi kugira atere imbere. Ni naco gituma uno munsi twagira dusabe bahave badushira habona uwo mugambi. Uwo mugambi hari ivyo umaze gukora, umaze kugiranira amakonsultation atandukanye n'ayandi ma organisation dufashijwe n'abahinga bari hariya, ariko kandi uno munsi uza n'akaryo keza ko kugurura ibikorwa nyezina kuri uwo mugambi ugiye gukora uwo mwaka wose mu mezi 12. Twizera ko ari akaryo keza ko kwegera abategetsi les décideurs bafise ico boterera mu gufasha ko kuva mu mashuri abana batoya batangura kwigishwa ivyerekeye kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Gutyo abarundi barayamaze bati igiti kigororwa kikiri gito, kugira turere abana bazofasha mu kubahiriza agateka ka muntu, cane cane mu kubahiriza agateka k'umukenyezi, ku buryo ikibano tubayemo kizoba ca kibano qui promeut l'équité et l'égalité entre les personnes sans distinction de genre, sans distinction de sexe.